Nshuti bene data ndabaramukije uno munsi ni umunsi w'itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni ku munsi wa Mungu. Twasengeye hano ku murongo dufise connection ya Google Meet n'iya Zoom. Rero uno munsi dufise ikiganiro kidasanzwe muri kumwe na Pasiteri Yeni Nahazwe. Ikiganiro canke amiga akomeye cane afise umutwe w'amajambo ngo umwitwarariko w'intumwa za Yesu ni wo wacu. Ivyo Yesu yatumye intumwa ziwe nivyo natwe yadutumye. Imbere yo kuja mw'ijambo nyenizina, reka dusubiremwo ibango kw'ibango ingena Yesu yaje, ico yakoze kw'isi n'ico turindiriye uno munsi. Navuze ngo incamake y'igikorwa n'urugendo rwa Yesu Kristo kw'isi. Yesu yaraje mw'isi, ni hamwe twama twibuka ivuka ryiwe, bahimbaza umunsi bise Noheli. Duhere kuri ico Yesu avuka. Ageze ku myaka 30, ni ukuvuga ageze mu bigero, mbere n'umusore amaze gushikana iyo myaka aba asa n'uwuriko arakura, Yesu yarabatijwe, hanyuma atangura kwigisha. Ijambo yahereyeko yavuze ati ubwami bw'ijuru buri hafi, nimwihane. Yigishije imyaka 3. Ku mwaka ugira gatatu niho yafashwe akabambwa, akicwa, hanyuma agahambwa, agapfa, agahambwa. Umunsi ugira gatatu yarazutse, niwo munsi duhimbaza mbere ngaha duherutse no guhimbaza wa munsi wa Pasika. Yesu ni muzima kuva ico gihe. Nyuma yaho Yesu yamaze iminsi 40 yiyereka intumwa ziwe. Intumwa ziwe zaramubonye, vyaramenyekanye yuko Yesu yazutse umunsi ugira 40, ariko wewe ahitana intumwa ziwe azijana ku musozi wa Elayono, aho aca aduga mw'ijuru. Aduze, abamarayika baraje basanga intumwa ziracatamariwe ziraba mu kirere aho aciye, zirabaremesha, zirababwira bati mbega mwebwe bagabo b'i Galilaya muriko mukora iki? Uwo Yesu mubonye aduze abakuwemwo uno munsi, uko mumubonye niko azogaruka. Twibuke ko imbere yo kuduga canke yo kuduzwa, Yesu hari ikintu yatumye intumwa co zizokora, ariko kandi ababwira ngo babanze barindire impwemu niyabazako, inkomezi zizobazako, umwitsi azobazako. Nico cakurikiye iminsi 10 iheze. Iminsi 10 iheze, Yesu aduze mw'ijuru, mpwemu yaraje ku ntumwa. Uwo vyatumye rero intumwa zironka za nkomezi zitari zifise igihe yaduga mw'ijuru. Yesu yari yaravuze ati n'intumwa niyo mwaronka inkomezi muzoheza mukwize ubutumwa bwanje, mugende hirya no hino nkuko tuza kubisoma hanyuma. Ubu rero ico turindiriye nuko umwanya turindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kuva ivyo bintu bibaye, mpwemu akaza ku ntumwa, haraheze imyaka irenga 2000. Ico gihe rero ico intumwa zakoze, zatanze ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze imbere yuko
tuvuga mu ijuru ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa banje, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Nzokwama ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Iryo jambo ryanditswe muri Matayo 28:19 gushika 20. Iryo jambo nyene ririho no muri Matayo, muri Mariko. Muri Mariko naho nyene handitswe ayo majambo, reka tuyasome nk'uko intumwa zayashikirijwe canke nk'uko yanditswe muri iki gitabo. Mariko yanditse, umwe mu bagendanye na Yesu yavuze ko Yesu yarababariye ati ni mugende muje mu bihugu vyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa. Yesu yari yavuze ako Matayo yabisiguye, yavuze ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Nagize ikibazo co kwibaza ngo ivyo nabageze vyose nibihe? Ivyo nabageze vyose ni ivyo nabemereye vyose, ivyo munziko vyose, ibihe tugezemo n'urutonde rugezweho, insiguro y'ivyo abahanuzi bamvuzeko. Yesu yashatse ngo baze babwire abantu ko we na se, twe na Data turi umwe. Turabisoma no muri Yohana 10:30. Mubabwire yuko ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, mubabwire yuko atawuja kwa Data atanciyeko, mubabwire kandi ko atarindi zina ryatanzwe munsi y'ijuru no mw'ijuru atari irya Yesu Kristo. Nta rindi zina umuntu abantu bashobora gukirizwamo atari iryo. Mubabwire kandi ko nzogaruka kubajana, Yesu azogaruka kutujana. Muze mubabwire abahigwe abaribo, ubwami bw'Imana ni bande bazoja mu bwami bw'Imana. Muze mubabwire umuhigwe akwiriye ubwami bw'Imana uwo ari we. Turabisoma muri Matayo, turabisoma muri Matayo 5, aho aratubwira neza abahigwe abaribo, kugira ngo dushobore kubisobanukirwa neza. Yesu yarababwiye ati abahigwe muri mwebwe n'aba. Yesu yerekana abahigwe abaribo, yavuze ati abonye iryo shengero aduga umusozi. Amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga arabigisha ati hahirwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abatuntuye, kuko ari bo bazokwirurwa. Hahirwa abatekereza, kuko ari bo bazoragwa isi. Hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Hahirwa abagira imbabazi, kuko ari bo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Hahirwa ababanguranya, kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Hahirwa abahamwa, hahirwa abahamwa bahorwa kugororoka, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Aha
Yesu yaganiriye intumwa, ni kimwe mu byo yavuze ati mugende mubabwire ibyo nabageze byose, mubabwire kwihana, mubahimirize kuko atacanduye kizogera mu ijuru. Mwibuke ko Yesu atangura gutanga ubutumwa yababwiye ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Aha Pawulo nawe yandikira ab'i Korinto, nawe yavuze ayandi majambo akomeye kandi nayo nyene yinjira muri urwo rutonde rw'ivyo Kristo yageze intumwa kutumenyesha. Nawe aravuga ati nanje bene data, hamwe nabasanga iwanyu, sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge, mu kubamenyesha ibanga ry'Imana, kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambwe. Mu byo iyo dutanga ubutumwa, aha Pawulo yarabitumenyesheje neza, nta kindi kintu na kimwe twari dukwiye kwisunga canke dutegerezwa kwisunga namba, atari ukubona ko abo turiko turaha ubutumwa boba barimwo Kristo bataramuronka, tukaba ari bo tubashiramwo, Yesu akaba muri bo, nta bindi. Mw'ijambo nyene uyu Pawulo yigishije abanyefeso canke yasobanuriye abanyefeso, hariya mu Banyefeso 4 niho havugwa ibikorwa bisanzwe biri muri iki gikorwa co kwigisha ijambo ry'Imana. Avuga ati bamwe yabahaye kuba intumwa, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa co kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira mu kugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo. Izi umuntu yosoma gushika kuri 16 kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza, ariko tube imvuga kuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe, niwe Kristo, umubiri wiwe wose uteranirijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho vy'ingingo zawo zose, nuko igihimba cose gikora ibanga cagerewe, kuri we niho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Yesu yavuze ati mubagere mubigishe ivyo nabageze byose. Amajambo yose umwami Yesu yadutumye naya yo kuvuga ijambo yadusigaranye, mubigishe ivyo nabageze vyose. Rero muri kino gihe hari inyigisho nyinshi zitandukanye zifatiye kuri ibi na biriya. Hariho
igikuru twe tugwiye kugumya ni amajambo Yesu ubwiwe yatubwiye. Yesu ntiyaje gukura isezerano rya kera, yaje kurishitsa, mbere agatanga n'akarorero akavuga ati nk'uko vyavuzwe, tuvuge muri Luka 4:18, bamuhaye gusoma mw'isinagoge, asoma ibimwerekeye Yesu nyene, ashaka kuvuga yuko ari we bivuga. Luka 4 turahasoma 18, haravuga ngo muhemu w'uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, niko kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mw'isinagoge bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati ivyo vyanditswe birashitse uyu munsi, nk'uko amatwi yanyu yavyiyumviye. Yesu yaberetse ijambo ryari ryaramuvuzweko, kandi si iryo gusa, muri kahise, mw'isezerano rya kera, co kimwe na ya majambo Petero yasigurira abari bariho, abari harya i Yerusalemu, aho bari mu nzu y'abatumwa, aho mpwemu yera yabazako, yababwiye ati bimubonye bishitse byari vyarahanuwe n'umuhanuzi Yoweli, ati ntibije kugaragaza ko turi mu bihe vya nyuma. Rero ni vyiza ko tumenya ivyo Yesu yadutumye, tukamenya naho bihagaze, naho biri, ariko abantu benshi bariko baritaho ibindi bitari muri izi nzandiko, bitari mu vyo Yesu yageze intumwa. Nshuti mugenzi, ndakwipfuriza ko umenya gusobanura neza, ukamenya gutandukanya icatsi n'ururo, ukamenya gutandukanya mbega iyi nyigisho iranshikana hehe. Yesu iri muri bimwe Yesu yavuga ngo ivyo nabageze vyose. Ubu si umwanya, si igihe co guta umwanya, ubu ni igihe co kwikangura, kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yesu niko yavuze ati ubwami bw'ijuru buri hafi, mwihane. Yohana umubatizi ariwe Jean Baptiste, nawe nyene yavuze ati nimubatizwe, mwihane ivyaha, mubatizwe. Rero ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihambaye, mwihane ivyaha, kuko mw'ijuru nta canduye kizojayo. Tuti bagenzi, niyo majambo nari mfise kuri uyu munsi dusangiye hano ku rubuga rwa Zoom na Google Meet. Nkaba nezerewe rero nuko nshoboye kubahereza, kandi nshimira Imana kuko yatugiriye neza, ikaduha n'umunsi mwiza. Mwami Yesu yabahezagire. Uhoraho Mana yanje, ndagushimiye ku muntu wese yakurikiranye buno butumwa. Savye Mana ngo umugenderere, umuhe gutahura ico Umwami Yesu yasize atumye, kugira ngo nawe bimugirire akamaro, azabe mu bazobihemberwa, mu bazobibonamwo inyungu, kuko Yesu nico agomba, yaje kuduha ubugingo. Mana urakoze, turagushimiye. Ishimwe cubane n'ivyawe mw'izina rya Yesu Kristo. Amen.